tugushimire kuri ubwo buhamya uduhaye tukushimira gusabwa n'amapete muze muyanyambike mushire ku amapete n'abandi bose bazabone ko jewe mfise umuti nyawo idawa nziza ifumbire nziza y'akarorero mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umukenyezi nk'uyu unyavumbuye ibintu bishasha nk'ibi ubyumvamo gute nk'abandi bakenyezi baje kukora? Kandi bakenyezi baje kunda abantu kuri jewe no batera iteka kandi no batera intege kuko aha nta kwidoga kurimwo no bashimira kuko n'ubu mbere no ronka nk'abantu bashika ku 10 babakenyezi ngaha bavyumva bakaza no kuraba no murima wanje nka nabatekera bakanabo bakaza gufungura bakabona ko jewe atakwidoga tanja nkikenye mu rugi wanje. Radio Télévision RTBB turakukunda cyane bivuye ku mutima ibiganiro byawe bidushika kunyota Radio Télévision RTBB nuko muri umwe mu barimyi bakoresha ifumbire fertilisant green world tusanze ngaha anye mu Kirekura zone Maramvya mutubwira igituma mwahisemo ingene mwatanguye kuyivyumvira iyo fumbire mwe mwayimenye gute? Iyo fumbire mu kuyimenya byavanye n'umuntu akora muri ubwo biryo shira hamwe Gerardine iryo zina je ndamumenyereye ko nawe yari umugenzi wanje hama turayaga bivanye n'ingwara nari ingwara ico gengeye kwipimisha mbwe twaza wipimisha za kwipimisha ingwara iwabo mu iryo shira hamwe ndahagurira n'imiti yumba amajana nza kwivuza ko nari ingwara igufa ry'umugongo kandi niyo miti yabo muri make yarafashije hama ndahasangana n'ivyo iyo muti ufasha mu bitegwa by'imbumbarugo byitwa ibigori cyane cyane n'igitegwa cy'umwumbati n'ibindi bitegwa bito bito. Hama caransigurira ukuntu iyo fumbire ntabire ikora uwo mwavu ukora arambwira ati nukuri wawe ukoresheje urimwo umwavu harimwo ifumbire harimwo umuti ya miti mumenyereye mu giwanye mu Kirekura biriko barajya amafaranga mugura ngo imiti kabiri gatatu ti wayikoreshe neza ukiga neza ugatahura ukuntu yikoresha ati nukuri bizogufasha ndavyishiramo kuko je umuntu nkunda ibintu numvise neza nkavyumva n'ingoga kandi nkaca ndabiryoherererwa ngiye kuyigura ico gihe natangugura kajya gatoyi ndazaho gapompa mu murima karafashije muri make muri uyo murima mbona ndimbuye none ndaryoherwa nkasubirayo njangura urya munini ijya yari kigugwa 170 ndayigura rero no kuvuga ndayiguze bace banyigisha ukungene nshobora kuzobikoresha kugira ngo nimbure neza kandi ndabifata ndabigirako idonido ingene nabigenjeje nukuvuga mfashe iya mbuto jewe ni biro 5 ngura ntera mu metero 60 ku 60 nja mukuyinika nyangira agace ku kaka gafuniko ngiza agace kaka gafuniko nkacashira amazi meza ateguye neza y'ibombo angana ni litiro n'inusu iza guhwana muri vya bigori nyene n'inici ndavyenika nk'imasaha ashika amasaha ya 4 y'ijoro hajya ngomba kuza kuryama bigaca bira muri ya mazi nukuvuga mu gatondo sambi moya gatondo mvyutse njankura muri ya mazi kacashira mu kagunira kameze neza kaca ntibika kakagunira kaca ntereka ahantu mu kadobo cyangwa mu isafuriya yagutse kaca ndumya kugira ngo ibigori byanje ntibijemwe intumo cyayo ngo bigire ibindi bintu n'umuti wanje nasizemo ngo have utumuka kaca nongera nkarumya muri ka kadobo ndumije bicavyirirwa aho birumije bikongera bikaraho birumije bukeye bikirongera bikirirwa aho birumije bikongera bikaraho birumije ku munsi ugira gatatu ndabikurayo n'abakozi duca duca amanenge duciye amanenge duca tugenda turaterana kuvuga abakozi bafite ikintu cyo gutera amanenge nanje uko ari byo niyigiye nanje sanzwe nzi ndumurimye nkunda n'uburimye nzi n'ukuntu imbuto iterwa bo banshira amanenge nanje ngenda shira muri ya manenge shira muri ya manenge maze gushira muri ya manenge abakozi ca dufurira kuko abarimo n'izindi mbuto igitegwa cy'umwumbati mwakibonye igitegwa cy'iteke cy'imbumbarugo mwakibonye kiba kirimwo ncafurira duhejeje gufura n'abakozi upompa abari ngaho amazi yo gupompa abari ngaho duhejeje gufurira ca dutora ya pompo y'amazi meza gaca shiramwe akarumyo mu ipompo imwe akarumyo mu ipompo imwe abonye sawa hamaze kukuzuza tugaca nakuje neza ca dushira mu ipompo tuse mu ipompo hama umukozi agaca apompa
apomvye ni ukuvuga aha mw'ico gito kijamwo ipombo zitandatu inusu y'igito intambuko 30 ku 60 ipombo zitatu dupompa umurima wose bivanye n'imboza vya bindi biterwa nababwiye wa mwumbati najyateye kugira ngo naryo nyene rishikirwe kuko naryo nyene numva ko ari ifungurwa mu zindi fungurwa cyampompa vyose ko vyose ndabikunda vyose suba ngo nkunda ikigori cyonyene niteke ndarikunda mwumbati nkawukunda umba mpompa umurima wose mw'uyo mwanya kumba ndiko ndapompa biri mu kuzimu ari ivu inyuma yaho bimaze kunaga inyuma y'indwi zibiri kundwi gira gatatu nyanza gupompa bijya biri kobera naho kugira ngo ntibihishire cyangwa ntibigire udukoko tubijamwo nyanza na ya pompo n'ubundi nkongera nkagira ka karumyo nyene nkuzuza ka karumyo umukozi aruza ko nitegeka umukozi ya mpompera namuteguye neza mu mutwe nawe tukuza ka karumyo twujuje neza pompo nyene dukoresha zaziniye zitandatu tukaca tuguma ngaho tugumye ngaho hacamwe ukwezi n'inusu tuhatangura kubagara bya biterwa byanje vyose bakuyemo isuka yo kubagara ibigori bimaze gukura neza nyanzana wa mpomvyi akongera agapompa bya biharage bya myumbati bya bigori kuko urumva ko byose biba birimwo ya mateke wa mwumbati umukozi agapompa aje kongera gupompa kuri za pompo nyene tukatunga tugataha inyuma y'ivyo hacagaruka iyindi ntorero yo gutorera agashamba kaba kari kugira ngo ikigori kishurike ahantu hameze neza wa mwumbati uguma ahantu hameze neza ryatekerwa uguma ahantu hameze neza n'igiterwa kimwe cy'agaharage cyangwa urusura nasizemwo muri make tagarare neza cyashyamwe abakozi bagatorera baheje gutorera cyane ngera nkazamwe ipompa igira kane gaca mpompa iryo rigira kane ibigori biba bimaze kuyangika biba bimaze kubamwo mugabo bitarakomera bimaze kuyangika nukuvuga pompa muri cya kigori umutu gashungurukiramo igiterwa mbonye ko ikigori kitameze neza murazi ko umurima bigoye hari cyo sanga gitatagasa cyenda muteye agipompa beno kagaca gipompana ni mu muzi kuko n'umuti ucanze n'amazi kugira ngo iyi mwavu wanje ushike ni mu muzi wa cya kigori icyo baca pompa hejuru gute bagapompa muri bya bigori kugira bwa bukoko bya bikoko bijya utuntu cyangwa n'ibindi byose ni mu giti kigira ingufu igiti gikomere aca pompa hejuru umutu gashungurukiramo muri make nuko jewe Télévision yanje ndayikoresha ubu rero ratutwemereye neza yuko ibi bigori byakozwe n'iyo fumbire ataki jewe ni mupfakazi nta mugabo mfise nta n'umwana akuze mfise jewe nta gitungwa kindi ntunze nkava mvuga ngo nta wundi mwavu numwe nkoresha kandi murabona uburyo jewe mfise muri make atari ubunye bwo ngurisa gituma nanze nanayiyumvira kuyigura nabonye bijya bijanye no kuza kugura umwavu kaza kugura yafumbere ku mifuko ngaza kugura ya miti yo gupompa yindi nabonye kataburyo noronka nahisemo kugura ikinyene kimwe kizomfasha muri vyose nta wundi mwavu je nkoresha muri make ni nyene yonyene akamunotera abandi bakenyezi nkanje nuko bogura Télévision bakagurira umwavu kuko je nkiwita ko ari umuti sigenda mwita ko ari umwavu kuko mbona ko ari umwavu mwiza umeze neza kandi umfasha muri vyose kuko nta muruho munini birimwo nta gusahurwa birimwo nta busuma burimwo nukuvuga ugiye kufumbeza umuceri ahantu ufumbeza imifuko ine y'umuceri cyangwe kubira umuceri ufumbira kabiri nka kwa kundi nyene ahantu ugiye kumija ifumbere iyi tugura engrais aho ufumbeje imifuko ibiri nitsezu ku mubagaro wa mbere ni ku mubagaro wa kabiri nibisa no kufumbeje oya ubusahu wa mahera yego ubusahu wa mahera kuko jewe rero nk'umuntu amenyere n'ibiciro by'iyo fumbire kumva ko namaze kuyikuramo ya engrais ya leta umva ko namaze kuyikuramo kare bayigura 35 none uguze nk'imifuko ibiri ukayigura 70 ejo kwibagara rya kabiri kongera ngo imifuko ibiri ukayongera ukayigura 70 no numva ngo baragura n'undi yo koza bakongera bakagura indi 70 yo koza rero numva kari uruhombo jewe rero nashimye ko nabonye yije ndayikoresheje irimwe ifumbire irimwe umuti irimwe uburyohe bwose n'ukuri sinidoga naco gituma nteye akama abandi badamu nkanje bo kura Télévision kugira ngo izirabafasha mu mvo zo gukora mirima yabo kandi ibyazana umwimbo mwiza wayifumbeje ntiyidoga Mure twiteze yuko rero umwimbo ugiye kumera neza w'ibigori je umwimbo meze neza w'ibigori ku buryo mu mwaka uheze nakoresheje iyi Télévision nakuyemo imifuko 6 ibigori bitonoye kandi nubu nditeze 6 ibigori bitonoye aho rero imicaca burya buto bene ubu bwama kabiri ntibaburimwo iki ciza ciza nanikira ubu buto ntibaburimwo
imyumbati nayo urumva imyumbati nakwe miroro 6 by'imyumbati y'ikivunde yayindi barobeka mu mazi no kuvuga nci ruhafu ngaha je se ntana ni muhira nci ruhafu ngaha nkazana amahema tugaca ibinogo binini tugahamba ngaha nyene ibinogo binini nkagira nk'ibinogo 3 tugahamba aha ngaca shira mu zamu 50 ayindaririra ndarira ubududu iminsi 4 bw'ikivunde umunsi ugira 5 ngaca nanura ibifuko nkarunda mu nzu abana bakabaho neza mu buzima budasanzwe. Tugushimire kuri ubwo buhamya uduhaye sukushimira gusabwa n'amapete muze muyanyambike mushire kugira amapete n'abandi bose bazabone ko jewe mfise umuti nyawo idawa nziza ifumbire nziza y'akarorero mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umukenyezi nk'uyu unyavumbuye ibintu bishasha nk'ibi ubyumvamo gute nk'abandi bakenyezi baje kukora? Abandi bakenyezi baje kundaba no kuri jewe no batera iteka kandi no batera intege kuko aha nta kwidoga kurimwo no bashimira kuko n'ubu mbere no ronka nk'abantu bashika ku 10 babakenyezi ngaha bavyumva bakaza no kuraba no murima wanje nkanabatekera bakanabo bakaza gufungura bakabona ko jewe atakwidoga atanja nkikenye mu rugi wanje. Nakahe kajambo bwira fertilisant green world ishirahamwe mu Burundi? Nukuri akahuriraza mu Burundi bwacu kandi ze yamihe ibihe byose. Radio Télévision RTBB ni Bwiza y'u Burundi bwiza.